Muri izo nyigisho zabereye kw'ishure Kanura riri muri komine ya Gihanga intara ya Bubanza, umwe mu batanze izo nyigisho zijanye n'indero idakumira, Ange Ndayizeye, umuhanuzi mu biro vy'indero idakumira mu bushikiranganji bw'indero, akaba yavuze ko izo nyigisho zari zishimikiye kubabwira icitwa indero idakumira ico arico. Abo bigisha twabahaye inyigisho zijanye n'indero idakumira, ukuntu bashobora kwakira abana bakira icitwa indero idakumira ico arico, kwitaraba abana bagendana ubumuga gusa, iraba abana kenshi bakunda gukumirwa n'abana bakunda guhohoterwa. Kababwira ko abana bakunda gukumirwa ari abana bagendana ubumuga, ariko atari bo bonyene bakumirwa gusa. Hariho n'abandi usanga bakumirwa mu kibano kubera nk'akarorero bava nko mu bwoko ari bake, ugasanga barakumiriwe ntibize nk'abandi kubera bafise ibibazo vyo mu muryango, canke ugasanga nabahungutse barinda gusubira kwimenyereza ururimi. Ni ibintu vyinshi bituma umwana akumirwa mw'ishure. Abo bashobora kwakira mw'ishure twarababwiye ukuntu bashobora kubakira n'ukuntu bashobora kubigisha. Bamwe mu baronse izo nyigisho aho bovuga nka Dismas Hatungimana, umwigisha kw'ishure Kanura asanzwe agendana ubumuga bwo kutabona, akaba yashimye akavuga ko yungutse ibintu vyinshi. Zino nyigisho zifise ico zanyongereye ubumenyi, ikimwe uburyo bubiri. Yanyeretse ko leta y'igihugu cacu c'u Burundi iriko iritaho indero idakumira, kuko ifata abarimu banonosoye ibintu bijanye n'indero idakumira bakaja mu mashure bakigisha uko ikwiye gukorwa, uko abarimu bufata abana bose kimwe. Nizigama Suavisi yigisha kw'ishure shingiro ya Gihanga ya 4, akaba yashimye akavuga ko agiye kumenya uko azoza arakira abana bagendana ubumuga nk'uko bikwiye. Ubwanje ndosakunguko kenshi kandi kenshi cyane kanini, ntorongene mvuga mbere nkagira n'akanyamuneza. Ko akanyamuneza kambere mfise nuko ubumenyi ngene nanje nzokwakira abandi bana. Nayo kubwa Munezero Dimitri akaba akora mu gisata c'ubugenduzi bw'amashure muri komine y'indero ya Gihanga, akaba yashimiye abatunganije izo nyigisho zizogirira akamaro iyo komine. Izo nyigisho mbanje gushimira abaziyumviye kwanza bakazitegura, ndabashimiye cyane. N'ingene biyumviye gutora amashure abiri muri amwe agize inorezo RC Kanura nyene irimwo harimo n'abagendana ubumuga. Hama ndabashimiye cyane ku kigoro bagize, mugabo ntibagarukize ngaha boraba n'abandi. Ndabashimiye cyane. No kuvuga amashuri naho basha kuzana umwana naho yogendana ubumuga bwo kutabona, cyo kwagendana ubumuga bwo kubura ugutwi kumwe, usanga mu ishuri bako baramuhamagara ngo we gatwi kubera kwagura afite ugutwi kumwe cyangwa ukuguru kumwe ngo we kaguru, usanga umwana nawe acamenga ashaka kwigunga mu ishuri. Mugabo rero ubu abigisha benshi bavuga babitahuye kuba ariko baronka zino nyigisho, babonye n'ingene abana bo bafata mu gihe baronse umwana agendana ubumuga. Umuyobozi ajejwe inyigisho n'indero idakumira mu bushikiranganji bw'indero Patrice Tuhabonyimana akaba yavuze ko yizeye ko izo nyigisho zizogira akamaro, agahamagarira amashure yegereye iryo shure Kanura guhimiriza abigisha babo ngo bakurikirane izo nyigisho. Akaba yasabye abarongoye amashure kuza baraha ibibanza bene abo bana, nayo ku bavyeyi bafise abana bagendana ubumuga kutabanyegeza, akabahamagarira kubashira mw'ishure. Rero gukora ino shuri ari ritoyi kandi tukaba tubona ibitigira bitera vyiyongera, twahamagaye n'abandi bigisha begerera ino shuri kugira ngo bashobore kwiga izo nyigisho z'indero idakumira, kugira ngo bashobore kuza barafasha kwakira abo bana bagendana ubumuga butandukanye nabo nyene mu gihe muri kano karere boza ari benshi. Turanabahimiriza yuko boza barakira abo bana bose, abayobozi bakabaha ibibanza abo bana bagendana ubumuga bwo kutabona, bwo kutumva, bwo kutavuga, bakabaha ibibanza kuko twizera neza ko umugambi uzobandanya, tubandanye dukarihiriza ubumenyi abo bigisha. Ku bavyeyi bibaruka abana bagendana ubumuga bakaca babanyegeza, turabahamagarira yuko bojijuka abo bana bakareka kubanyegeza, ahubwo bakabazana ku ishuri. Mwomenya ko izo nyigisho ziriko ziratangwa no mu zindi ntara nka Kirundo na Makamba.